Uramutsa nongera ndamutsana no Vance mukangira umwakire ndamutse n'abadukurikirana bose twongera tubabwira ati mudutunge ku munsi wejo harabara batwiteza ariko hari ibikorwa biko birakogwa hano kusamirizi ya Buja FM kugira ngo muze murabona bishasha biza hano kwisamirizi no kumbonesha kure ya Buja TV byose rero tumwa tubitunganya ariko ndibaza ngatubaza gucaho gatoyi kugira ngo tubabwire amwe n'andi twari kuvuga ku munsi wa mbere nuko rendo bayikaza nuko none kiki ariko kandi ku rundi ruhande ndi kumwe na Novasi nawe sangwe ikaze bwakeye neza amahoro cyane Alonso reka ndamutse Kiki Christophe reka ndamutse abariko badukurikirana bari ahatandukanye bongere banatubabarire nkuko mwagiye murabivuga ku munsi wejo ntivyari vyoroshe bariko barahinyanyura kugira bikunde mutwumve atagatosi karimwo amasanamu hariya meza cyane abatariko bakubona nka wewe Alonso kabisa mukajezi keza cyane kasemira nibaza ko babibona neza cyane reka rero tubahi ikaze ntavyo kuja guteba kuko turabona n'umwanya wamaze kuba uturega kuko bariko barabitunganya yego nazindutse mbumurosoneri rosoneri rosoneri rero nabafana b'umugwi wa Semira by'umwihariko ndabeshiga kiki abarosoneri wavuye hahandi rero je nifadikanije na babandi bavuga ngo buri gihugu ngo baba bafise ngo equipe bafana umunsi iyo ngwara nyene yamfashe uzabumva ngo muri Tanzania ngo ndi Yanga ndi urumva mugana nawe ngijya derby yo muri Dar es Salaam kameme uravuga ati genda ndagihingamiye ngaha je naramaze kumwe kuri iriya derby ndi Simba uri mwana inchi mba ndi Yanga na kiki abari Yanga je nanje je ndi Simba ndi mnyama abafana biriya equipe babita abanyama mwe mugambo baca babita abawana winchi okay akonwa muratubesha mwa muri wana inchi mwiberenga mu imbukira bari mu Rwanda n'imbuki cyanye muri Tanzania yinde ya Leon Sport mu Rwanda je nkunda Leon Sport apere cyane oya je ni Leon Sport kabisa mu Rwanda basha mu Rwanda nkundi equipe ya nta nimwe urinze wiyumvira nayo bihari yo uyumvamwe nyine bo urazi equipe cha Leon Sport ndakunda uburyo kiri populaire uburyo abantu baciyumvamwe nyine Leon Sport nanje ndayiyumvamwe gusumbire APR ega je nkunda Bugesera kuko yagiyemwe umugenzi wanje twakinanye kandi twiganye Hitimana Placide yaciye muri Kayanza Placide burya je narinzi ko ari umunyakayanza burya n'umunyaminago muga Placide yarizi imwaro yarizi Bubanza okay nuko rero urumva ko hari abantu benshi bawati je buri gihugu uri championnat y'igihugu kanaka bawati je ndeka mpengamire ngaha ariko sindakubesha hari aje muri za Espagne biriya bigwi bya Barcelona bya Real Madrid yasiho mbandi niho honyene nico gihugu cyonyene udafise y'umugo Kajirona narakarandyohe ndakishiramwe umwaka uheze mugabo no mwaka naho kambesha kakuye urumva Kajirona je ndakiyumvamwo gusumbya yindi migwi wanashima tora Villarreal imeze neza uri Villarreal ndakoze uri Barcelona yamwe nakiki muri Barcelona iki cyaje yambaye jezi ya Barcelona nuko tutakoze ngo abantu bamubone abeshe erega none ndaguseseye ufu ni ibintu bisanzwe ubete bijya ni hamwe gusa Barca yatsinze Real tuza wambaye jezi ya Barca ubwo nyene uweje kugaragazaho hengami bivana ivyo umuntu abatahuye burya twe hano turaba ntobamenyesha makuru hari ukunda ukora ibintu ushaka kuvyumva uko wiwe akavyumva uko wiwe kuko iyo ujenga ukavuga ngo jewe ndi naka oya kuko dufise abatwumviriza bashaka kuvuga ati ariko uravuga ibi ndabona hahengamiye ndabona kuri iki ivyo umuntu ariko we nawe buri gihugu urafise equipe uvuga ati jewe n'imiburi ndumva nyene umuntu wese buri gihugu uko uri kuraba mu Faransa rero
mu Faransa je namye nkunda Paris Saint-Germain je ni Marseille namye nkunda Paris Saint-Germain Wamye ukunda kuva kera hakinamo ba Pauleta ndi umwana gose abiswe barayi sinzi ko mubazi barabakinira je mu Bufaransa nkunda burya Rio ukunda Rio Rio nayikundishijwe na Lopez yarasama neza cyane uriya munyegori Diego Lopez hama muri mu Budagi mu Budagi ndakunda ekipe yitwa Union Berlin kunda ekipe ziyobeye ije ni muzinga oya muzinga gujumbe ni muzinga hari Hertha Berlin je mu Budagi namye nkunda Bayern Munchen anje ni Bayern je rero kuva na kera hakikinamwo abiswe aba ba Mehmet Chol ba Stefan Effenberg abiswe uyu yari directeur sportif wabo Hassan Salihamidzic narayifana cyane narayifana gose mu nyuma niho naje nkakunda Dortmund ico gituma benshi barakunda kubona kuri WhatsApp yiwanje babona Dembuzi burya niho natanguye gukundira Dembele okay mu rero mu Butaliyano je mba niyumvamwo cyane asemira burya je mu Butaliyano ni Juventus Juve Juventus narayikunda ku buryo iri mu equipe nakunze cyane kuva ndi muto kuko ndibuka no musi finale ya Champions League Milas itwara Juventus c'était en 2007 ou 2008 ibintu nk'ivyo ico gihe kabisa Juventus ari komeye ba Del Piero 2007 iyo ni imyaka ya hafi turayibuka iyo myaka ariko igihe 2006 ni Liverpool yatwaye Ligue des Champions none 2007 si Milas 2007 ni Milas ni Milas aho yari itsinde Liverpool ari yari itsinde Liverpool ni avant je pense que c'est avant kubera ico gihe kabisa ibana Juventus yari equipe nkunda gose bise rero umugenzi tutanguye kuvugana ibintu bati mu gihugu kanaka ufaniya cyambaza ati none wewe mu Bushinwa bana bya bihugu bigoye oya hajya kabisa je sindashika mu Japan ayo fana aya sindashika muri ama championnat atanu niyo umuntu avuga ati mu Faransa mu Faransa ni Paris Saint-Germain mu Bwongereza ni Liverpool muri Espagne kuko muhakoye pagaki oya kuko muhakoye Espagne haragoye kuvuga oya ntihagoye none je ko navuze Girona wayikunze mu umwaka umwe ariko n'ubunye naciye ngumako jewe jereka mvuge muri Espagne burya equipe nkunda kandi murashengamye oya simehengama equipe burya nkunda ni Atletico Madrid oya simenga none ubibonye gute Atletico urambaza basi gituma ndayikunda oya niwe turazinanye je muri Espagne equipe nkunda ntahengamye ni Valence oya aho tayari uko nekunze kuva kera reka ibyo bintu byaheze emigwi yawe ndayizi none Girona kwiduze je we wayikunze gute none nayikunze none natwe twarakunze zo za Valence yakirimo bageze kamedieta urumva je mu Bwongereza ni Leicester dutangura amakuru yacu tunyarutse narijya novuga dufise ngaha anye madosiye tuzagucako yafatira umwanya mu kuyiye ariko tubanze duce gatoyi hane wacu mu Burundi umvoze uko ejo tutagirwa akiryo kuboneka hano kugira ngo dusangire n'abakunzi bacu ayanari ya anye reka tubacishirize mu gatoyi muri weekend ni championnat y'icicaro ca mbere hano wacu mu Burundi yari kwirabandanya ku munsi ugira indwi kuri match novuga zigera kuri zitandatu zari zasigaye mbere yuko novuga ziriya match zibiri zikinwa mu ndwi yahera aho Flambeau du Centre murabizi ko yatsinze kimwe ku busa RB Amasipiri hama iriya equipe ya Aigle Noir batsinda byoroshe cyane gose ya Mososhuga rero match zari zisigaye zaciye zikinwa novuga mu mpera zino ndwiheze ukabona ko rero ku munsi wa gatandatu Ngozi City barahiye bararengwa yuko badatsindwa na Vitaro babanganya ubusa ku bundi ariko kandi ku munsi w'Imana equipe ya Kayanza United mu Kayanza bahatsindiye Academy Deira ibitsindo 3 ku busa ubwo rero ni defete ya mbere kumenyereza witwa Bimenyimana
Bimenyimana Robert reka kumbure turabe yuko kumbure novuga mu nkino zikurikira azohabwa no bwagakosora. Bumamuru baratsinze Royal Vision 2026 ibitsindo bigera kuri 2 kubusa. Olympic Star nabo batsinda Rukinzo 3-1. Message ngo zibaratsinze Interstar 1 kubusa. Ubwo ni equipe ya Musongati bavuye banganya na Dynamic ubusa ku bundi. Kuri class mugiye kuraba Musongati bahavuye novuga bafata babandanya bari ku kibanza ca mbere amanota 15 mu nkindwi. Equipe ya Bumamuru irabegera cyane gose amanota 15 nyene mu nkino zigera kuri ndwi nyene, ariko Musongati ifise ibitsindo byinshi cyane gose gusumba Bumamuru ko bafise ibitsindo 17 mu gihe Bumamuru bafise ibitsindo 8 baziganyije. Equipe ya Message Ngozi bafise amanota ikibanza ca gatatu amanota 18, equipe ya Grenoir na bakane amanota 13, equipe ya Ngozi City na bagatanu amanota 12 bayanganya na Flambeau du Centre ya gatandatu, ariko kandi iyindwi ni Kayanza United amanota 11 bayanganya na y'umunani Olympic Star, y'icenda ni Vitaro amanota 10, y'icumi ni equipe ya Interstar amanota 9, ni mu gihe 11 haza equipe ya Deira amanota 7, hama mu kibanza cha 12 ni Dynamique amanota 6, equipe ya 13 ni Royal Vision 2026 amanota 5 yonyene. Mu murongo utukura hari equipe ya Rukinzo amanota agera kuri 10 na amanota agera kuri 4, ni equipe igira 14 ariko bafise inkino zigera kuri 3 z'ibirarane. RB Masipiri na ba 12 nako ba 15 bafise ubusa bw'amanota. Ino equipe ntiratsinda n'igitsindo na kimwe, ifise umwenda w'itsindo 13, ni mu gihe equipe ya 16 ariyo ya nyuma ni Moso Sugar bari mu kibanza cyane mu busa bw'amanota umwenda w'itsindo bigera kuri 22. Rero nuko byari byifashe mu mpera zino ndwi muri championnat. Nabonye n'ikirangamisi no bwacihiganwa uburyo novuga ino phase are izorangira cyaramaze gusohoka, tuzoza turabigaruka ko novuga uko journée zizoba ziriko zirinjiranamo canke nk'ubu unye kuwa gatanu tuzogaruka nobwa kuri journée y'umunani muzoheza mwumva kungene imigwi izoza iragenda itana mu mitwe. Reka tunyarutse novuga muri weekend mu nkino muri za kivandimwe zariko zirakinwa mu mupira w'amaguru, nuko jewe nari nakubitiye hariya mu Maramvya hari urukino novuga rwari ko rurahabera ku munsi w'Imana, rwari ko ruhuza abajene abasore imiyabaga novuga ihurikiye canke isanzwe iba ku gicumi na kabiri Maramvya icanganye canke ifadikanyije nobwa n'imiyabaga yo hakurya gatoyi ahantu bita mu Rubira, mutumba wa Rubira wajabutse rero muri commune Rugazi. Ariko kandi abo bajene bariko batana mu mitwe n'abapapa canke abagabo bacanganye novuga n'abakukuruke nyene bo ngaho nyene mu Maramvya ku gicumi na kabiri no bukuru ngaho mu mutumba wa Rubira. Rero ukabona rero uko n'urukino n'ubundi abatware novuga biyo mitumba ibiri, mutumba wa ku gicumi na kabiri n'umutumba wa Rubira baja hamwe canke bagiye hamwe kugira ngo bakino kino kwa kivandimwe mu ntumbero kugirana mu ntumbero yo gukomeza ubucuti, mu ntumbero yo kunwanisha anovuga iyo mitumba ibiri, ariko kandi no mu ntumbero yo kugaragaza urukundo ndetse n'iterambere. Gutyo rero baja hamwe bakinwa urukino, gwari urukino rugira kabiri rw'ibanze abajene bari batsinze mu mapenalty abapapa penalty 3-2 nyuma ya urukino gwari gwarangiye ari ubusa ku bundi. Cyo kimwe rero n'ubwo rukino nago nyene gwarangiye ari ubusa ku bundi, n'urukino gwabe ku kibuga cyo kurubira mu Rubira nako hari anye ni muri zone Musenyi commune Rugazi. Aho rero ukabona rero ku kirino gwarangiye ari ubusa ku bundi, hama baca bikora kuri za penalty, abapapa rero bahava batsinda abajene baca batahukana igikombe nibahasha gitubutse, ibahasha novuga irimwe akanoti kafadika, ariko kandi nabo bajene barashimiwe. Gutyo rero ibintu bica bigenda neza. Rero twoshimira novuga abatugejejeho ayo makuru, ndetse tukanahashika tukavyirabira abitwa ba Desire n'umufana akomeye wa Barcelona, ndetse n'abandi batware bagiye batandukanye biyo mitumba ibiri naho nabo nyene bateye iteka ivyo birori, bagakomeza rero kwemerera yuko mu gihe cyose hazosabwa novuga ibintu bibikorwa mwene ivyo bazokwama bagize ne bazokwama bashigikiye muri ivyo bikorwa. Nuko
ariko kandi Novasi ngira ngo hari habaye urukino novuga mu Ruziba sinzi ko warukurikiranye bo mu Ruziba harabaye urukino ariko sinarukurikiranye inkino nagerageje gukurikirana ahubwo zari za atletisme hariya muri Kabapara hariya ku Musaga birumvikana ko bari ko bahiganwa haba ku birometero 5 no ku birometero 10 rero no kubwira ko ku ruhande rw'abagabo Ndayikeza Mathieu niwe yafashe ikibanza ca mbere aho baragerageza bakaguha kabahasha kameze neza ava muri Songa Sport yini club yari kimuramura mu gihe Nkunzimana Prosper nawe yafashe ikibanza ca mbere ava muri Mugamba yavuze ko akorera hariya muri Aigle Noir wiwe yarampaye n'ikiganiro Ndayisenga Merance nawe yafashe ikibanza ca gatatu akina muri Muzinga sanzwe akorera muri Muzinga imyimenyerezo Ndayifukamiye Gedeon ari muri EAB nawe yafashe ikibanza ca kane mu gihe Edi niyo saba nawe yafashe ikibanza ca gatanu abo nibo bagerageza guhabwa ubushimwe butandukanye ku ruhande rw'abigeme no kubwira ko mu birometero 10 Odira yafashe ikibanza ca mbere n'intije ava muri aba Krebe hanyuma Heshimana Jocelyn ava muri Academy nawe yafashe ikibanza ca kabiri uyu wewe n'intije Odira amaze novuga imyaka 2 aza kitwara neza mu gufata iki kibanza ca mbere niyo Nyishu Pauline nawe ava muri EAB nawe yafashe ikibanza ca gatatu mu gihe Bizimana Floride yafashe ikibanza ca kane ava muri Man mu gihe Irakoze Nadine yafashe ikibanza ca gatanu ava muri Seso hariya Igitega ariko no kubwira ko Alonso saho gusa no kubwira no kubahiganywe ku birometero 5 ku ruhande rw'abigeme naho nyene baragiye baratanga classement ukuntu vyagiye bikurikirana ndetse no kubakukuruke naho nyene ndashikayo ndakubwire ko ari ibintu bidasanzwe muri rusangi hariho ku ruhande rw'abigeme mu birometero 5 Eliana Irankunda niwe yafashe ikibanza ca mbere muri ESO Igitega Horirabona Yvonne afata ikibanza ca kabiri ava muri Songa Sport iri nimbabazi Yvette afata ikibanza ca gatatu muri Songa Sport ni yavamo iyo club arakaza Ange Cleria nawe yafashe ikibanza ca kane ava muri Nyakararo club mu gihe niyo mwongere Grace yabaye wa gatanu ava muri Mukike aha hejuru gato muri Rirare hanyuma ku ruhande rw'abahungu naho ku birometero 5 iri Kigongwe Olivier yafashe ikibanza ca mbere ava muri Songa Sport mu gihe Kubwimana Lieve yafashe ikibanza ca kabiri ava Umuco muri Mugamba mu gihe Juste Nihimbazwe yavuye muri EAB mu gihe yafashe ikibanza ca gatatu wafashe ikibanza ca kamne ni Bayubahe Eroge ava muri EAB Hatangimana Eric nawe yavuye muri Seso afata ikibanza ca gatanu reka ndakubwire ku ruhande novuga rw'abahumure naho ukuntu byagiye birakurikirana bobo bafatira ku myaka kuva kuri 40 gushika kuri 50 uwafashe ikibanza ca mbere ni Diodone Ndayisaba afishe imyaka 42 mu gihe Arakaza Alain nawe yafashe ikibanza ca kabiri afise imyaka 44 Ndikumana Philbert nawe afata ikibanza ca gatatu afise imyaka 44 ku myaka 50 gushika kuri 60 ni babiri bashoboye gutogwa Ntirandekura Martin afise imyaka 58 niyo ngabo Audace afata ikibanza ca kabiri afise imyaka 54 ku myaka 50 gushika ku myaka 60 yabaye umwe Colonel niyo kindi Marie Ange afise imyaka 51 kuva ku myaka 70 gushika ku myaka 80 n'umutama dukunda guhura cyane aduga n'ikiriri ari muri siporo nkinaha Mira
Nkinahamira Libera afise imyaka 70 no urumva yaraciye kuri Toyi Toma afise imyaka 65 vyumvikana ko n'umutama yanampaye n'ikiganiro baranamubaza ati mbega mu gihe hotunganywa amahiganwa ku ruhande rw'abavetera urabona ko kwitabira yavuze ati nukuri natanguye kwiruka mfise imyaka 18 kugeza n'uyu munsi mu gihe ntagize siporo ndashobora kumva ko nta magara meza mfise rero boba badufashije kuko natwe turacashoboye imagine umuntu w'imyaka 75 agira ibirometero 10 akaca bigira mu minota 57 n'amasegonda 45 urumva ko ari umutama agishoboye muri rusange nivyo rero byari byaranze weekend nagiye gushika hariya kuri CTN Musanga Cibitoke yejeje kuba isezerera Bubanza ibitsindo 2 ku busa nuko rero murumva twariko tuca hirya no hino ku byariko biranga weekend mu nkino tutabashikirije ku munsi w'ejo bitakunze nuko ariko kiki tugiye muri Afrika gatoyi muri Afrika nta byinshi novuga twovuga ahubwo reka kumbure novuga cyo tugaruka dufata umwanya mwiza cyane gose urafise agakuru muri Afrika ni inkuru kumbure ngira ngo ku munsi wese tugaruka ko ni inkuru gusa yavuzwe hano mu Burundi murazi yuko hari ku munsi wa kane bantihenze tubamenyesha yuko tubamenyesha yuko warasanzwe ari umunyerezo nta mu rugamba atakira umunyerezo nta mu rugamba bisa ko yasezera ko byumvikane bamwe bakibaza ati mbega nazo musubirira harama akuru rero kuva ku munsi w'ejo hoho byari bizwi yuko ubusanzwe yahora ari muri staff yiwe wiswe Patrick Sangwa byavuzwe yuko ashobora kuza kuba umumenyerezo nta mu rugamba ku munsi w'ejo yarurutse indege hariya ku kibuga c'indege citiriwe Emberekyo Ndadaye rero akaba ari ngaha mu Burundi akaba yaje kuvugana n'ubuyobozi bwa FFB mu gihe vyokunda bakayaga neza nta nkeka ku nkino izo gusubiriza za Malawi na Senegal niwe azo afise mu guseka gihugu nta mu rugamba ariko kuba bivuga urinze wumva burya Alonso umuntu muri ko muravugana mukavugana kumbura ari kure ko asanzwe aba mu Birigi ari kure murasho kuvugana ntimuhuze bikavuguma mu majambo ariko urinze wari umuntu afata indege akururuka indege muri ico gihugu urabona yuko ibica bari vyinshi yuko mushobora kuyaga muhuza rero ntibiraba official kwemerwa yuko bamwemeze icese yuko agiye kuba umunyerezo nta mu rugamba ariko ku munsi w'ejo no yashika ibiganiro ngakumba byatangwe hagati n'abarongozi ba FFB umugira ngo vuba tuzokumva yuko bamwemeje canke batahurije ku ruvugano rwabo ibyo bakuvugana nuko tugaruka rero duce hirya no hino novuga ku mugabane w'Iburayi amakuru yo ni menshi cyane gose reka tubanze duce gatoyi novuga kuri binabiriya biko biragenda bivuga